Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Mura mahoro mwese. Ego naje ndashima Imana. Bwa mbere ndashimiye Imana ko ari yabyemeye ko turamuka turamahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi ndashimiye Imana ko ariyo yemeye kuyumwanya nakakanya. Mba ndiko ndavuga ijwi rigasohoka. Ngira ngo muravyibuka bo twabanye muri iyo ndwiheze uburyo byari bimeze. Rero Satani niko akora, abashaka kugira ngo kijya kiri mu muntu aba yapanze kugira ngo ntigisohoke ngo kigira bucyo cyofasha. Ariko arabesha, gituma besha nuko ibyo akora byose araziritse. Intambwe hariko razivuga ngo iyo ntambwe nubwira kiratontoma ariko iraziritse. Rero ntabwo ishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntabwo ishobora kutubuza icyo Imana yagomvye ko tuvuga. Niba igize ububasha uyu munsi katubuza, ariko ejo tuzobivuga. Ntabwo dutinya ngo nuko byagenze kurya, nuko imihogo ikaziba, tugasarara tugakorora. Oya, nibitero kuko urabona mwishengero ryose ugasanga abantu barenga 200 bose bagwaye ingwara imwe. Ibi rero nibitero by'abadayimoni, rero ntabwo biduca intege habanamba. Rero tugiye gusangira amajambo y'Imana. Tugiye gusangira amajambo y'Imana kuri uyu munsi. Nsabe buri muntu wese akurikirane kuko turafise umwigisha akunze kutubaza ibibazo kugira ngo yumve yuko dukurikirana ivyigwa biba byaciye hano imbere yacu. Iki ni gihe cyo gusoma tukabika, ni gihe cyo gusomerwa tukabika, ni gihe cyo kwigishwa tugatahura tukabika. Kuko ngo voma amazi azokumaza igihe uzoba wugarijwe. Hazogera igihe ijambo ry'Imana ntiryumvikane, abazorivuga bakubitwe, bicwe, bafungwe nkuko byagiye biraba ku bakozi b'Imana ba kera batubanjirije. Ntimwibaze ngo haraho byagiye, oya haba namba. Biracari hajya nyene. Rero igihari wewe uhagaze gute none mu kwizera? Uhagaze gute mu bukristo? Mbega hamwe yotangura uyu munsi ni by'ukuri koko wokwemangira Imana ukabandanya ukaramiriza mu rugendo? Byo babibaje cyane woshikirwa n'ikigeragezo. Dufate nkubaka kubwira ati okay, ubu rero urusengero runaka rurafunzwe, nta muntu azongera kurujamwo atagiriye mu mategeko yacu. Ugaca usanga wewe ucika intege, ugahagarara byose ukavuga uti nubundi jewe nagenda ari kwihambira. Ni kuri byo bibabaje cyane. Rero twiga ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rifashe mu mitima yacu kugira ngo uwo munsi ni washika uzusange uri cyuma gikarisha ibindi, uzusange uri gishirira mu byampwemu, uzusange uri umuntu akomeye cyane, uri umuntu udashobora kunyiganyizwa n'ibiriko biraba byose. Ico gihe Imana nawe izokongeza inkomezi. Reka ndabibutse ikintu nkunze kuvuga keshi. Yesu igihe cyo kubambwa ciwe kigeze, nawe nyene yaragize ubwoba. Yagize ubwoba nkuko twebwe tubugira, bitewe nuko Imana yamucishije bugufi, avukira mu muntu, yonka nkuko abana bonka, akura nkuko abandi bakura. Rero kubera uyu mubiri wo muri iyi si, umubiri waragize ubwoba, kandi koko yaravyivugiye ngo umutima, umuntu w'imbere, yajambo umukozi w'Imana pasiteri wacu yatwigishije ngo umuntu w'imbere, umuntu w'imbere wa Yesu yarumva ko ubikunze ibigiye kuba, ariko w'inyuma kubera ari uw'inyama n'amaraso kandi ubora, akumva ufise intege nke. Niko yavuze. Ni nako guca senga ari gasengesho ngo data asangwa bishoboka kuki gikombe kindengane. Ibyo yabivuze kubw'uyu muntu w'imbere, w'inyuma uyu wo ku rukoba, ariko kubwo w'imbere aca musunikira kongera kiri jambo ngo ariko ntibibe uko jewe uw'inyuma nshaka, ariko bibe uko wewe data ubigomba. Ico gihe Imana iravuga tusenze neza mwana wanje. Icompa natwe muri iyi minsi Imana ikishimira isengesho ryacu kandi karikorerako, kubera ko ico gihe ngo Imana yacirungika marayika wayo amwongeza inkomezi, abanza mwereka future, imwereka kazoza y'ibintu aza kuronka
namara kwihanganira imisumari agomba gukomerwa, namara kwihanganira inkoni aza gukubitwa, namara kwihanganira akagayo kose aza gusuzugurwa, byose akavyihanganira akabica amazi. Imwereka future, imwereka imbere, ahazoza imbere, ibyo aza guhabwa ukuntu biza kuba bingana. Bwana Yesu asifiwe. Amaze kubona uburyohe bwabyo, aravuga ati data ndavyemeye, acaragenda. Niga datega ubwoba n'ibiriko biraba byose. N'abamuririye yarabwiye ati oho mwiririye n'abana banyu je ntimundirire. Tinone mbega ibi niba bishikiye igiti kibisi kucumye bizogenda gute? Niba bishikiye umuntu atigeze akora icaha na rimwe, mwebwe muvyivura gutamwe nk'ingurube bizogenda gute? Bizogenda gute? Rero kubera ko turi muri iyi si, kandi iyi si Satani akaba yavuze ngo wasiwe, n'Imana yabivuze kwanza, wasiwe ubonye baragushije ishano, kuko se kibi Satani akumanukiye afise inzigo yuko akuwe mu ijuru, ahantu hataba gupfa, hataba gusonza, hataba umubabaro n'agahinda, hataba ibibazo byaribyo byose. Afise inzigo yuko icubahiro yashatse guharanira atigeze akironka. Rero aciyaza mu bantu twaremwe mu vyondo, afise inzigo avuga ati nanje nzokora uko nshoboye, ntawe uzonjana muri ririya juru. Ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa, ijuru tuzorijamwo, kuko Imana iyo turiko turasenga iraritwemerera kandi kavuga kiduhaye ubushobozi. Reka rero dusangira amajambo y'Imana make twongera kuri ibi tuvuze. Turasangira amajambo y'Imana afise umutwe uvuga ngo kurinda umutima wawe. Siyo kurinda umutwe wawe oya. Ego nawe urinde kuko nukubita kwibuye urumva ibibazo biza kutokeye. Ariko turiga ijambo ry'Imana rivuga ngo kurinda umutima wawe. Turaza kuraba impamvu iri jambo rije. Tudatevye reka dusome mu Migani 4 umurongo wa 23 twumve ukuntu havuga. Imigani 4 umurongo wa 23. Hari amajambo y'Imana avuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Urinde umutima wawe. Ngira ngo muramaze kubona umuntu iyo yagwaye kanseri mu kuguru, ukuguru bakavuga bati iki gihimba carononekaye ntigishobora gukira, barashobora kwa muganga kugica bakagikurako. Ariko none iyo kanseri yageze mu mutima, mbega ndababaze ku mutima womanyura kakamanyu na gatoya, ico ntigikunda. Rero ngo tugerageze kurinda umutima wacu, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Umutima ugize ikibazo ubugingo burahagarara, umutima uhagaze gukora ubugingo burahagarara. Nagira ndakubwire ngo iyo ugize ikibazo runaka ugahitanwa n'isanganya, uri mu bihugu byateye imbere, ikiziga cyawe kigishushe bagipima bagasanga umutima uracakomeye, barawugukuramo bakawubika mu byuma byabugenewe bakazowutera mu wundi muntu. Bafise ukuntu babigenza, bafise ukuntu ubwonko babera nkaho buhagaritse gatoya, umutima bakawibagiza kumenga uri mwuwo muntu kugira bawusubirize ukomeye. Barafise uburyo bavyesta. Iryo niterambere rigezweho ry'ubwenge Imana yahaye abantu. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nurinde umutima wawe kurusha uko worinda ibindi bintu byose. Urinde umutima wawe kuruta uko urinda imodoka yawe, urinde umutima wawe kuruta uko urinda ubutunzi ufise ubwego bwose. Kuko waba ukenye, waba ukize, waba uri umunyabyaha, waba uri umugororotsi, ubugingo bwawe dudubiza umutima wawe. Niyo waba uri umutunzi utunze amamodoka, mbese wanashaka ugaburira iki gihugu cyose cya Canada, nagira ndakubwira ngo umutima wawe uhagaze gatoya, ivyo wahora ukora bizosigarana abandi, wewe ntuzongera kwibuka ukundi. Niba kwibuka naho bazokwibuka nk'umwaka w'imyaka 2, ariko bizohera. Nagira ndabahe nk'akarorero. Hari umuntu twebwe dushika hano muri Canada muri 2018 twasanze ari wari ku mafaranga umenga niba ntihenze, yitwa umugore yitwa Elizabeth. Mbega ubu aracavugwa cyane.
ntabwo akivugwa cyane, kubera iyo manda y'umuntu irangiye ibyo yahora akora bigasubirirwa n'ubundi. Ni ukuvuga ngo igihe cyo kuvuga ko iyo kiba giheze. N'umuntu niyo woba wamukunda kajana, uyu mutima wiwe umugize ugahagarara, uramuririra ukamuborogera indwi. Hari abantu usanga mu ndwi imwe gusa uba wamaze kwibagirana, indwi imwe yonyene uba wamaze kwibagirana, ntubu kivuga ukundi. Rero ngo niturinde umutima wacu kuruta uko tworinda ibindi bintu byose. Aho rero icyo jambo ry'Imana rishatse kuvuga iki? Ni umurongo wa 23 mu Migani 4. Iri jambo ry'Imana rishatse kuvuga iki rero? Umutima ukwiye kuwurinda ibyo bintu byose byotuma ugira ikibazo, kubera kuri mu rugendo ruja mu ijuru, ukirinda ibikubabaza. Nubwo ibitubabaza bitazobura kuza, ariko byaza ntubishire ku mutima cyane, kugira ngo umutima woye kugira ikibazo kubw'ibigeragezo uri kurahura nabyo. Turabandanije tugiye muri Yeremiya. Tugiye muri Yeremiya igice ca 17. Turasoma umurongo w'9 no w'10. Yeremiya igice ca 17, aho mudatahukirwa muze kubaza nsubire mu uwo murongo aho nasomye hariho. Muri Yeremiya igice ca 17 murongo w'9 turagera ku murongo w'10. Niho rero hari amajambo y'Imana avuga ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose. Yeremiya 17 umurongo w'9 no w'10. Niho ndiko ndasoma. Handitse ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose, ugwaye indwara itavugwa, ninde yo umenya? Ni jewe uhoraho nsesa umutima, nkagerageza umushaha, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'ivy'ibikorwa byiwe vyeze. Ahantu haratubwiye ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose, ugwaye indwara itavugwa. None ngo ninde ashobora kumenya uwo mutima? Nta wundi ashobora kumenya uwo mutima uretse uhoraho, kuko ari wagerageza umushaha kugira ngo agere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'ibikorwa byiwe vyeze. Aha iri jambo ry'Imana rishatse gusobanura iki? Risobanuye ko umutima wibesha. Ni by'ukuri koko. Jewe ndashobora kukubona wewe mugabo, ndashobora kukubona wewe mugore, ndashobora kukubona wewe musore nawe nkumi, nkakubonamwo ico mu mutima wawe kitarimwo. Kubera iki? Ndiko ndarabisha amaso. Nuko maze kwibwira nkaba novuga ati kanaka uko ndamubona n'umusuma, ati ndavye ijisho ryiwe gusa agaragara nk'uwokora mu mifuko, kandi yamara ari kukanura atari ko bimeze. Rero umutima nguribesha kuruta ibindi bintu byose. Ico gihe umuntu ashobora kukubwira ko ari umusuma by'ukuri kandi katariwe, ni Imana yo mwijuru. Kuko Imana yo mwijuru ibona imitima yacu, nta na kimwe ihishwa mu biberayo. Ni nazo mpamvu ku bantu twamaze kumenya Imana, igikuru su kwirinda abantu. Nguvuge ngo jewe ndi umusambanyi, ndi umwicanyi, fisi inzigo runaka, ngo reka ninyegeza abantu, kanaka ntamenye ko nkora ibi, kanaka ntamenye ko nkora ibi. Oya, ahubwo haranira kw'Imana yo mwijuru ariyo ugati Imana singomba namba kwibi bintu birangwa bija mu mutima wanje, kuko Imana ntacihishwa, nta niki ihishwa. N'ibiberi kuzimu irabimenya. Maze kubona ibishinga ntaye byinshi, kandi ndibaza namwe muramaze kubyumva, by'abantu bafashwe mpiri na Satani bagatwagwa kuzimu, ariko kubera ko igihe cyabo kitaragera, Imana ikarungika marayika wayo n'inkota yakumuriro, akagenda mpaka kuzimu indani kwa Satani, akaza kubohora uwo muntu baboheye ku nkingi y'ivyuma, ariko araturirwa afatwa nabi. Imana ikagenda ikamubohora, mukazokumva ishinga ntaye ikuzimu akorerwa ibi nibi, ikuzimu nakubiswe inkonezi nizi, ndiko ndazira ibintu ibi nibi. Rero ngo niturinde umutima wacu, kuko tworinda buri kimwe cyose, kuko ngo umutima uribesha. Umutima wacu, imitima yacu iribesha, ugasanga
ngira ndabereke murazi ibyari bihitiye muri iri shengero ry'Imana, ukuntu abakozi b'Imana usanga hari benshi batwibeshako, ishengero ry'Imana ugasanga hari benshi baryibeshako, nuko ugasanga abaririmbyi hari benshi babibeshako ngo uyu mugwi runaka ngo ufise ubwibone, kandi wasuzuma waraba wazi imbere y'Imana ugasobanuza mbega Mana ni iby'ukuri koko uyu mugwi ibyo bavuze ko nibyo. Imana ikavuga toya jewe uhoraho nije mbona buri kimwe cyose ntabwo ariko bimeze. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze n'amajambo y'Imana. Tuje muri Zaburi igice cya 51 umurongo w'10. Hari amajambo make cyane avuga ngo Mana undememwe umutima utunganye unsubize mu umutima uhamye. Iri ni sengesho Dawidi ariko arasenga, kuko iyo ugeze aho usenga iri sengesho biba bigaragara ko muri wewe hari ibintu bitariko biragenda neza. Zaburi igice cya 51 umurongo w'10. Tugomba turangiza dusukaje gusoma ibice bibiri gusa twaba turangije. Rero aha Dawidi ariko arasenga yaravuze ngo Mana undememwe umutima utunganye. Kubera iki yasenze iryo sengesho? Umutima utunganye ni uzobona Imana. Umutima utunganye niwo Imana yishimira. Umutima utunganye niwo n'ijuru rishingira intahe. Rero nizo mpamvu Dawidi yasenze iryo sengesho akavuga ngo Mana undememwe umutima utunganye unsubizemwe umutima uhamye. Umutima uhamye, umutima udafise ubwoba. Uyu mutima wanje ngwara iminsi 2-3 nkajya n'ubumenga ngiye gupfa nkaca nihebura ntangura kwereka Imana ngo mbega Mana ibi nibi. Oya, umutima iyo ngeragejwe ucuduza pressure ikaduga ikagera ku birometero bitagira ukuntu bingana. Oya, ndashaka umutima uhamye, ndashaka umutima udakangwa n'ibiriko biraba, ndashaka umutima utinya icaha n'igisa naco, ndashaka umutima ugira ubwoba. Umutima ndabi icaha nkavuga toya ndagize ubwoba bwo kugikora. Uwo mutima niwo Dawidi ariko arisabira, warashaka umutima uhamye, arashaka umutima utunganye. Ico mishengero ry'Imana ry'uyu munsi natwe tugasengera isengesho, Imana ikadushiramo umutima wo kwirinda icaha n'igisa naco. Ntuvuge ngo akakaha ni gatoya, oya haba namba, oya haba namba. Nagenda kubwire ngo nta caha kiba gito imbere y'Imana. Nuko mwabanye n'abarozi ariko ntibigeze babereka uburozi bwabo ngo bamubereke rayivu. Nuko icyo kintu mutogisha bora. Okay, reka dufate ku burozi bugugwa mu isoko umuntu wese ashobora kugura akoresheje amafaranga yiwe. Nagenda babaza sumu ya panya, aside, ibyo bintu bibiri basindekere aho. Ninde muri mwebwe yovuga ngo urabona uru rutoke iyo ukojeje mu bufu bwumye neza hari gihe uraba ntihagire na kamusangako, ariko koza kururimuko, sibyo? Ubona ku rutoke adakanye ucu ukoza muri sumu ya panya haza ko nyinshi se. Ninde muntu arahonje uburozi bwa sumu ya panya ngo akoze kuko aze guhonja? Aho rero nta muntu arahonja kuri sumu ya panya ngo ahonje. Nujya muntu akuroga, ujya muntu aroga nta munsi aragukorogera uburozi mu ijuisi cyangwa mu cayi ngaca garuka honje yumve ko bwafashe, akaza guhonja kumva ko bwafashe. Rero nta muntu aravuga ngo uburozi ndabwizeye, niba bwakoze butakoze muzimenyanira. Urumva? Rero ngaha ngo unsubize mukama, hari jambo ry'Imana usoma nukuri kumva. Ego Dawidi rero arisengera ngo Mana unsubize mu mutima uhamye, umutima udakangwa n'ibigeragezo. Iryo jambo ndarivuze kubera iki? Ndarivuze kuri ibi by'umuntu ashobora kuvuga ngo yanga kakaha ngo ni gatoya ngo nta kibazo. Oya, nta cyaha kiba gito nkuko ataburozi buba buke.
udashobora guhonja ngo ubu bwari buke naco bungira, niko atacaha kiba gito imbere y'Imana. Rero turinde umutima wacu kuruta uko tworinda ibindi bintu byose, kuko no muri Matayo aha twigeze kuhavuga, Matayo 5:8 niho havuga ngo hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Umuntu afise umutima utanduye, umuntu afise umutima utari mwijwi rimwagiriza ikibi, uwo muntu ngo niwe azobona Imana. None twebwe ibyo twobishikako gute? Turi muri iyi si yanduye, turi muri iyi si y'ibyaha, turi muri iyi si y'abacokoranye, turi muri iyi si y'ibibazo bitandukanye. Mbega ibyo twobishikako gute? Nta kindi co dushoboza kubishikako uretse gusaba ubushobozi Imana yo mwijuru, kuko Imana yo mwijuru niyo murinzi wacu, niwe murinzi w'imitima yacu, niwe dushoboza byose. Uwo wenyene gusa niwe ashoboza umuntu kutakora icyaha, niwe ashoboza umuntu kwinda icyaha, niwe ashoboza umuntu kumva ko umutima wiwe urimwo inkomezi, mpwemu yera agashaza akabishingira intare. Bwana Yesu asifiwe. Mbega turi kumwe? Yegome. Tugiye kurangiriza, tugiye gusozera mu Baroma 12:2. Niho tugiye kurangiriza icigwa cy'uyu munsi. Abaroma 12:2 duce dusozera. Reka mbanze ndindire mwese muhabona. Abaroma 12:2 wonyene. Abaroma ni ruhande y'igitabo c'ibya c'ibyakozwe n'intumwa. Uvuye muri Yohana ushuja mu byakozwe n'intumwa bacoshikira ku gitabo c'Abaroma. Hirya yaho hari urwa mbere rw'Abikorinto. Abaroma igice ca 12:2 niho handitse ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. 2 nyene handitse ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Wewe iyo urisomye ukavuga ntimushushanywe, we ntuburimwo, ariko ububwiye twebwe twese tufate niba ari genda risomye ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntimushushanywe, sinoshaka ngo je niko narisoma ngo none ngo je birandawe ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Bande gashengera kandi iyo uvuze ngo twebwe abari abantu bose bari ngaha mu rusengero rw'Imana, ngo ntidushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza yuko mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Reka dusubiremwo uyu murongo. Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Aha Imana ivuze ngo ntidushushanywe n'ivy'iki gihe, ntidushushanywe n'ivy'iki gihe tubona, oya haba namba, ngo ariko rero duhinduke tugira imitima misha. Nitwamara kugira imitima mishasha, ivyo ngo nivy'Imana igomba, kuko tumaze kugira imitima mishasha tuzomenya ivy'Imana dushaka ko, ivy'Imana igomba ko dukora, ivy'Imana igomba ko tuvuga, uburyo Imana igomba ko tugenda, uburyo Imana igomba ko tubana n'abandi, kubera ko uzoba ufise umutima mushasha utakuhagiriza ibibi, umutima urimo uburongozi buzima. Ico gihe rero uzocumenya ivy'Imana ishaka, kuko ari byo bitunganye rwose. Rero ikintu tutokwibagira, umutima nuko ari bwo bubiko bw'ubugingo bwacu. Umutima n'ububiko bw'ubuzima bwacu, ni naho hava ivyiyumviro umuntu agira, byaba ivyiyumviro vyiza, byaba ivyiyumviro bibi, biva mu mutima. Ni naho hava gufata ingingo y'ibikorwa uzokora,
yaba uzoja kuraba, yaba uzofasha, ndetse n'ibi bya social media dukoresha. Iyo umuntu yagututse, yakuvugishije nabi, ukumva mu ntimuhuje, mu mutima niho hava ingingo yo kumuboroka, niho hava ingingo yo gufuta chat yose mwakoranye, ukavuga uti jewe sinkeneye kuzoguma mboneza message. Mu mutima ubwonko burabwiririkanya n'umubiri, ariko umutima niwo ufata umwanzuro. Ikindi kandi, mu mutima niho hari urukundo Imana igomba ko dukundana. Mu mutima wacu niho byose bibera. Kandi ikindi kandi, mu mutima wacu niho hashobora kubika inzigo cyangwa akabika amahoro. Ikindi, mu mutima wacu niho hashobora kugira ukwizera kw'ivyo Imana yatubwiye bizoba. Aha mu mutima niho bibera. Umutima rero urumva ugizwe n'ibintu byose. Nubona arakantu gatoya ushobora gushira ku munzani ntikavemo n'ibiro bibiri, ariko karimwe imigabo n'imigambi myinshi. Rero ikintu twovuga ko inyigisho y'uyu munsi idusigiye nuko umutima wacu ugomba guhora urinzwe. Ikindi kandi, uwo mutima ukarindwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Kuko nta kindi kintu, umutima ntushobora kugenda ngo ugende ku bacuruzi imyambaro uwukorera umwambaro ukwiye. Oya, haba namba. Umutima wacu urinzwe n'ijambo ry'Imana. Kandi uwo mutima wacu nyene, iyo umaze kugeramwo ijambo ry'Imana, uca uhinduka uko wari umeze. Wari umuntu wishira hejuru, ugaca uhindura ugasanga uri wa muntu aca bugufi. Wari umuntu ufise amajambo menshi, ugaca usanga amajambo yawe yabaye make, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwihute kumva ariko mutebe kugira gute? Mutebe kwishura. Iryo jambo ry'Imana risigura iki? Risigura ko ushobora kumva amajambo menshi cyane, ariko ukabanza ukayagosora muri wewe ukoresheje wa mutima Imana yaguhaye, kugira ngo umenye mbega ibyo ngiye kwishura birakoberetsa kanaka, mbega biramugiraho ingaruka imeze gute. Ukabanza ukabigosora neza. Umaze kumva umutima wawe wemeranya nawe ko ibyo ugiye kwishura ari sawa, basi ugaheza ukabyishura. Umutima wacu kandi nigwo rusengero rw'Imana. Umutima wacu kandi ni nawo twisuzumiramwo ko twacumuye canke tutacumuye. Mu mutima wacu kandi niho hari mu mutima wacu niho hari uruhara runini cyane rwo kuba turiho gushika uyu munsi. Rero ibi tugize byose bituruka mu mitima yacu. Nico gituma dukwiriye gufata abandi nk'uko natwe tugomba ko badufata. Bwana Yesu asifiwe. Niba umutima wawe ugutegeka kugira inzigo mugenzi wawe, banza wigirira inzigo wewe ubwawe, wumve ko wiyanse. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ugomba gukiza ubugingo bwawe, ni wiyanke, wikorera umusaraba wawe, ukurikira umwami Yesu. Ubanze wiyanke. Wiyanke kubera iki? Wanke ibyo byose byagutandukanya n'Imana bikaguhuza na Satani. Jewe ndibuka nza gukizwa, narifise ibintu byinshi cyane nakunda. Nagira ngo nkubwire icupa naragisegura hafi no ku gitanda, kuko wasanga imbere y'igitanda hatabuza akameza gaterekwamo ikaziyo ya byeri. Imbere y'igitanda, kandi nkabanza nkamekinga shuwa ko ndazikuye muri firiza, kugira ngo igihe nza kwikangurira nze kukanywa kagihoze kameze neza. Niho natereka ikarato, hajya numvise ko nkoze ko nkumva imeze nka barafu, nkaca ndayidugana nkayitereka iruhande y'igitanda, n'urupfunguruzo ku ruhande gugurura byeri. Nari mfise ibintu nakunda, kandi icyo gihe nagasuka yo nkumva umutima umeze neza. Ariko uyu munsi niyo winywereye amazi gusa uri muri Kristo Yesu, aramanura ibyaha byose ukumva no mu ndago pi bigezeyo. Urumva? Kandi ari amazi ayo, amazi ajya. Ego nukuri. Jewe nagenda kubwire ngo ndi mu bantu nashobora guca ku isoko
mu byo nsuma byose budget y'uwo munsi nkirinda ko nobura yo gusagura ko n'uducupa dutatu, kandi bitewe n'ubukene n'abafite icyo gihe utwo ducupa dutatu ndatuguze sinagera muhira ngo shikane na kamwe, nashika twose nagize fye sinicara nafata ibyo nasumye, bimwe mu isakoshi nini mu mugongo, ibindi mu kuboko ko ngaho ugasanga nashize aha ku gitugu, ibindi kuri iki gitugu, ariko nkamenya ko mu ntoke hari icupa. Nyene nibwo buzima nari mbayemo, ariko Imana irabiraba isanga ubwo buzima ntaho buzonshitsa, iravuga ngo mwana wanje nawe ndagukeneye, none uyu munsi ndi imbere y'ishengero ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Rero turinde imitima yacu buri kimwe cyose. Ibi bintu byose ubona bihimbaye umubiri, banza uje imbere y'Imana uyisobanuze, uvuge ngo Mana mbega niki naco ko numva abantu menga bakivuga nabi, nibyo koko nukuri Imana igushoboze, ishoboze umugabo ari hano, ishoboze umukobwa ari hano, ishoboze umukenyezi ari hano, ishoboze umusore ari hano, nukuri idushoboze kugira imitima itunganiye Imana. Ya mitima igihe Yesu yoza gusa yosanga twese dutunganye, fasha twitugira iwacu mu ijuru. Hari abantu benshi usanga bariko barihenda bavuga ngo nta juru rihari, ngo iyo umuntu apfuye biba biheze. Genda ubaze Lazaro, genda ubaze wa mutunzi ibyabaye, niwe azogusobanurira, uburyo bimeze. Rero nukuri aya majambo niyo twize kuri uyu munsi, tuyize amajambo y'Imana avuga ngo turinde imitima yacu. Wewe uyumvise uri ngaha, iyi nyigisho igusigiye iki? Ni wewe ubizi shigusigiye, ni wewe ubizi shugiye gukora, ni wewe ubizi uburyo ugiye kwitwara, ni wewe ubizi uburyo umutima wawe wawufata kandi uburyo ugiye kuwufata. Nayo majambo y'Imana dusangiye muri uyu mwanya, ndetse nayo majambo y'Imana dusangiye kuri uyu munsi, abayumvise mwese mukayizera, Imana ibaha umugisha. Kandi iyi nyigisho ntabwo itanzwe muri shengero gusa, iraje iceko no kumbuga nkurukana bumenyi, kugira ngo abatari bake baronke kuri iyi nyigisho, kandi iyi nyigisho ifashe imitima ya benshi. Rero nayo majambo y'Imana dusangire kuri uyu munsi, abayumvise mwese mukayizera, Imana ibaha umugisha.